bakundana bakagira sex ni ibintu biri normal bishobora gushika biratomo biba biryoshe harimo na attraction ikomeye cyane urabibona nta violence yabaye hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde aratangura aka message chérie ibi bintu byabaye byinshi tubanze turabe iyo tuja duhagarike turabe ku rukundo rwacu n'umuhungu cyane n'umukobwa abantu barakunda atabwenge iyo rero ukoresheje umutima cyane bisho servita aparesheje uzoba blessé iyo nawe ushatse gukunda n'ubwenge cyane atamutima uriyo koze ya mbere ituma abantu baba déçus nuko bagenda gukundana batigeze bamenye ukungene bikunda cyo ni cyambere alors que bonyene ntibigeze biga kumenya kwikunda ugasanga rero kenshi ingora miciba niyihe nuko tusanga umuntu il demande trop chez l'autre de ce qu'elle lui pas nziko munaho ugasanga ngo hewe ngo je nuvume ngo we nkunda ngo je nuvume ngo wewe ngo tu n'en fais pas trop ngo tu n'en fais pas assez en fait ce qu'il n'en fait pas assez nuko toi-même tu ne t'es pas fait assez sur toi-même et tu veux que ça vienne de l'autre. Non, tuza kuganira kuri thème ivuga ngo comment rester productif après une rupture amoureuse. Mwarakundanye bamwe murakundana hari abahebwe hari abahebye niko biri hama n'utarahebwa ashobora kuzohebwa canke utaraheba ashobora kuzoheba ntavyo ndabipfurije mugabo ça fait partie de la vie ego nibyo nico kiyago tugiye kuganira ko turi kumwe n'umutumire wacu Beni Ndayishimiye ahora duteramisha mu biteramo bitandukanye bamwe muri mwebwe bashobora kuba bamaze no kuja mu biteramo ahora agirisha abandi turamubona ku mbuga ngurukana bumenyi ego kugira ngo rero mu gutangura neza na neza theme yacu ivuga ngo comment nkuko nemejeje kubivuga ngo comment rester productif après une rupture amoureuse. Ikibazo ca mbere kica kiza ni ryari nyene umuntu amenya ko iyo rupture yahabaye ni ibihe vyerekana ko vy'ukuri iyo rupture yahabaye. Ndagirewe cyane ko bantumiye muri iyi séance hazi ngaha je viens de découvrir jewe ndaryoherwa no kudécouvrir abandi bantu bari muri encadrement. J'ai toujours aimé ça, c'est pas question d'aimer, c'est une passion kuri jewe. Du coup le monde sera sauvé par l'encadrement niko ndavyibaza. Alors n'ibyo bimenyetso vyerekana umuntu yabaye déçu, peut-être imbere yo kuvuga ibintu bimenyetso umuntu yovuga peut-être n'ibihe bituma umuntu aba déçu kuko a partir y'ibituma nico nariko ndabwira abandi nashaka ngira agaséance gatoyi ka une forme de diagnostic psycho-émotionnel y'umuntu wese. Ingo za mbere zituma ngaha muri communauté yacu zitari cyo kimwe n'izo mu Bufaransa ngaha iwacu mu Burundi. Koze ya mbere ituma abantu baba déçus nuko bagenda gukundana batigeze bamenya ukungene bikunda cyo ni cyambere. L'autre alors que bonyene ntibigeze biga kumenya kwikunda. Ugasanga rero kenshi ingora miciba niyihe nuko tusanga umuntu il demande trop chez l'autre de ce qu'elle lui pas nziko munahora ugasanga ngo hewe ngo je nuvume ngo we nkunda ngo je nuvume ngo wewe ngo tu n'en fais pas trop ngo tu n'en fais pas assez. En fait ce qu'il n'en fait pas assez nuko toi-même tu ne t'es pas fait assez sur toi-même et tu veux que ça vienne de l'autre. C'est un peu philosophique biratauritse ibyo mvuze biratauritse. D'abord je vraiment il faut vraiment ko abantu biga kwikunda. Iyo ni ngo intuze ya mbere. Iyindi cause ya kabiri na ma illusion, ama fantasme d'illusion. C'est ce qu'on appelle les fantasmes d'illusion. C'est une des crises psycho-émotionnelles. Fantasme d'illusion ni kwa kunusanga umuhungu cyangwa umukobwa yiha ko akeneye umuntu ari ideal nawe deja ta ideal afise. Kandi ivyo murabizi ngaha muri community wacu biriho. Ico ni kindi kiriho iyo nindi cause. Iyindi cause ya gatatu iriho c'est ne pas connecter l'intelligence avec les émotions. Manque de connexion. Vuze connexion sinzi ko munahura. Abantu barakunda atabwenge. Iyo rero ukoresheje umutima cyane bisho servita aparesheje uzoba blessé.
iyo nawe ushatse gukunda n'ubwenge cyane atamutima uriyo. Hariyo abantu gukundana ni matematike n'amateoreme n'amaxiome. Hewe mbega wize he? Okay, wivuriwe he? Okay, quelles sont zawe? Hariyo umuntu mumudraza kugira ati banze ume historique ya compte, umva n'amashifre. Ugasanga uyo nabakundisha ubwenge cyane, harabuzemo minimum d'emotion, sinzi ko mutahura. Kesaswa rero ukoresha umutima cyane atabwenge ashizemo. Kesaswa ukoresha naho ubwenge cyane atamutima ashizeho, uraba blessé. Bikenewe yuko umuntu mu gukunda, il faut que les deux jumelles bagendane, le cerveau et le cœur. Iyindi mvo ya kane novuga ituma abantu baba plus ukutiyemera muri relation. Ukutiyemera muri relation no kuvuga iki? Ni wa muntu yamafise tendance yewe je ava bipfa. Je sens que je peux foirer des moments à l'autre. Uravyumva? Hari umuntu yamabona ko ashobora gukora ikosa des moments à l'autre. Ugasanga nuko aho n'abahungu iyo ni crise kunda gushikira abahungu barabona yuko muri iyo relation urya mukobwa ndabona ko des moments à l'autre ndashobora kunyika cyangwa nkamuvanga cyangwa nkagira iki hamari ivyo bintu. Iyo rero maze kukuja muri ivyo, déjà toi-même en pensant à ça tu te blesses. Toi-même en pensant à ça tu te blesses. Donc c'est vraiment très important. Ku bakobwa naho hamariyo ya inquiétude ya genre arashobora kumera umwanya wari wose. Ego cyangwa biriho cyangwa n'ibiriho. None kwereki abatagira inquiétude zimwe, umwe agira ubwoba bw'uko bomuheba, uwundi akagira ubwoba bw'uko yuko yomuheba. Urumva ni cause zibiri. Umuhungu haragera igihe abona yuko la vie lui est contrainte des obligations ategezwa gukora ku mukobwa. Akabona soit ubukene, soit akabona yiyemere, urabibona nagira estime de soi yuko yomwemeza nk'umugabo. Hari abahungu bafise crise de virilité. Urabona icyo bita crise de virilité, nuvuga muri we niyumva ko ari virile, ko ari umugabo. Aba type bari nganda bagira ikintu kimwe. Umusto akwemereye ati oui, je veux que dukundane, ndakwemereye ko dukundane. Ubucitse umugabo. Hajya tuba abagabo kwera umukobwa yakwemereye. Uri umusore yizezetesha yivemvera, mugabo umukobwa akwemereye. Hajya umugabo bukuri. Ni nko mu bashinga ndaye kera. J'ai fait une thèse sur l'évolution du mariage au Burundi depuis les temps traditionnels jusqu'à aujourd'hui. Ariko barambwira ukungene le rituel y'ukwatira abashinga ndaye. Sinzi ko mubibona bijya bintu mu Kirundi. Urabona ngo baraba ngo bavarere, umushinga ndaye ukuri. Numurabona bijya by'amavarere byose bavuga. Bijya byose barabiraba bakabona ko umuntu uri sérieux, uri honnête, qui travaille, qui bosse, qui dit la vérité, tout ça. Mugabo hariyo critère ya imwe rusese baraba yuko utayifise ni wajya kugiri. D'abord utari marié. Ça c'est la première chose. Nta musore batira. Hamade bakwatiye naho wacu usanga urabona ijya jury bajya bashinga nahe babakovongo bajya hayi baratuka ko abagore babo bakaca kubaza nk'uyu mugore wanje ati mbega odi ça se passe bien. Umugore avuga ati jewe njamana na musazanje jewe ntaco ndonka ucuvaye tuba disqualifié. Alors pour dire quoi hariyo crise de virilité. Ama ku mukobwa naho ni ya tendance ya nawe ya mari agira une insécurité émotionnelle. Ikonovyita ubwo afise crise de virilité ubundi agira insécurité émotionnelle kandi umukobwa chérie urashobora gupasa amasaha yose utanyandikiye ugasanga uri ketse ari mu biki soit yagize inabi cyangwa ari kumwe n'akandi kabombe. Hariyo crise d'insécurité émotionnelle niyo abakobwa bakunda kugira. Kandi rero ibaze rero couple y'umutipe afise crise de virilité n'ufise insécurité émotionnelle abo bakundanye n'amabombe ya Poutine muri Ukraine. Je vous jure, voilà, c'est un peu ça. Comme thème yacu kivuga ngo comment rester productif après rupture cyangwa après déception nkuko Erika yabitubwira, bisigura ko uwo muntu muhura umwe wese afite ubuzima yarasanzwe arimo, umwe wese afite ibyo asanzwe akora. Uri umunyeshuri wundi arakora, uri umurimyi wundi aradandaza, atwara moto, umwe wese afite ubuzima bwe uko ariko araburondera. Rero nkuko yejeje kubivuga, umwe ari muri iyo crise de virilité, uwundi ari muri iyo insécurité émotionnelle. Ibyo bintu birashobora kuba byafekta ubuzi umuntu asanzwe ariko arakora. Nimba ari ibyo bigaragaza gute ko umuntu ariko araba affecté mu byo asanzwe ariko arakora.
mu Alors- buzima bwiwe bwa minsi yose muri kariyeri yiwe muri Tout vision à fait, tout yiwe à fait, tout à fait. D'abord, les deux crises qui sont à l'origine ya déception, ku mukobwa ni crise d'insécurité émotionnelle, iyo ni crise ya mbere. Ku muhungu ni crise de virilité. Urabitahura? Iyo rero abo bantu, umukobwa iyo afise hariyo crise d'insécurité émotionnelle, hari igihe iba ikiri léger, biratahuritse, ari ntoyi. Hari n'igihe iba iri sévère. Urumva, ça dépend. Ugasanga hariyo umuntu ku kazi igituma bimwafekta, hariyo umuntu w'umukobwa cyangwa umugore ku kazi yamabona ko abantu bose bamwanka, sinzi ko murayibona ivyo bintu, akamubona abantu bose bamwanka, ati bijya bigize ndabizi, ugasanga ntibanamwanka mugabo kubera wewe yamashakiye affection nyinshi abona umengo il ne faut pas assez les gens. Donc asanga non seulement muri vie yiwe conjugale abaye ikibazo, mais no muri vie professionnelle cyangwa musanga yamashaka kugumana n'amagroupe y'abantu, ugasanga yamashaka kugumana ntiyumva ko yoguma wenyene, ugasanga yikonsantre kuri ico. Unamugiye ati ya andika na draft na TDR ya projet ngaha, impapuro zitatu zikamunanira, aguma yumva ashaka ko yovuga muri groupe, yumve ko ari kumwe n'abantu, urabibona, yumve urumva, ugasanga ni mu kajagari k'ivyo bintu. Alors iyo ni cyambere. Umuhungu nawe iyo ata virilité yumvamo ku mukobwa, no mu vyo akora bica bivyara manque ya estime de soi. Vous estime de soi kirumvikana, niyemera. Donc kubera iyo échec ariko aragira ku mukobwa, ubona shaka atari échec iri vrai, mugabe iri illusionniste. Urabibona, agasanga no gukazi nuko yamabona ko mengo nashoboye, yamabona ugasanga ibintu bitwafekta mu mutima no muri vie professionnelle directement ou indirectement biratwafekta. Directement ou indirectement biratwafekta. Aha nuko hari abubatsi bari no ngaha n'abasirateri, mugabo bona abasirateri bo benshi. Alors ikiriyo rero kububatse ni tout autre. Ari nakuvuga ibyabubatse abasirateri bo. Là, c'est pas vraiment mes stratégies. Alors, ico ni kimwe. Ikindi naco gica kiba niki. Trop de pratiques sexuelles engendrent des crises émotionnelles et des crises de virilité. Tugira amahoro. Trop de pratiques sexuelles engendrent des crises d'insécurité émotionnelle dans les crises de virilité d'homme. Tu veux que j'explique? Birangiye ko hari abantu bakuze ngaha gusa. kububatse canke ku baseribateri. Oya kububatse c'est tout autre. Kububatse n'indi dossier, reka nitume nakabanga nawe. Urabona kububatse peut-être tuzorondera séance yabubatse. Aho ni ku baseribateri. Andumva kwa baseribateri. Ari n'igihe mvuga kwa baseribateri basanga ari wubatse idetex. C'est pas grave. Nagiye muri trop de science, tuje muri pratique tuzi ngaha muri community wacu, siko? Ikikwereka ko pratique sexuelle zibaye nyinshi muri couple y'umuhungu n'umukobwa zizana insécurité émotionnelle. Ndabaye pratique exemple, ashobora kuba amaze kuyibamwo cyangwa amaze kubyumva. Umuhungu n'umukobwa barakundanye neza, abasirateri bakuze bari majoro, biratomoye, hama birashitse baragize sex, atabaviyo yuwundi, waba mu kanyosha udiri caramba tuku 28 Novembre uwo banazikuyeho turagowe. Uravyumva? Ugasanga uvuye mu caramba urigemuye ku mutipe aba muri chambrette mu kanyosha. Nta ntebe afise, ni matera yiwe isasa ku itapi, nta n'isaso afise. Birabaye, birashitse. Ku bantu bakundana bakagira sex ni ibintu biri normal bishobora gushika. Biratomoye? Biryoshe. Abarimo na attraction ikomeye cyane, urabibona nta violence yabaye hagati y'umuhungu n'umukobwa. Ninde aratangura kaka message, chérie, ibi bintu byabaye byinshi, tubanze turabiyo tuja, duhagarike, turabe ku rukundo rwacu. N'umuhungu cyane n'umukobwa habaye iki kubyabaza, ari umuhungu yandikiye message. Alors, si on fait l'analyse y'iyo attitude, turaza gutanga micro d'abord ugira meze. Ruba, twotanga micro, les causes sont nombreuses. Mugabo, donc uwumva ko iyo umukobwa avuze ngo chérie, ibi bintu bibe byabaye byinshi, tugabanye, turabiyo tuja, turabe dukundane, tumenyane, habaye quel sentiment il a régné mu mukobwa. Nimumva ko habaye insécurité quelque part et que on a fait trop de sexe ashobora kubona. Harimo ko on a fait trop de sexe, sinzi yuko akunda jewe siga cyangwa akunda igitsina canje.
mbega ko ndiko ndamwiha cyane kera avenir conjugal afitiye kera projet conjugal haragira ka reflexe ka insécurité émotionnelle ugasanga nuko hari n'akandi ture kwiyo bagize sex hari n'akandi ugasanga umuhungu n'umukobwa barakundanye na 2 semaines barambarana mwemereye ukazamva hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde atangura gusaba ryamane n'umuhungu n'umukobwa abo hari na emancipation de la femme sinzi ko ari mu article ariko nabone bafite droit yo kwisabira navyo ndamenya ko iyo droit barayishiramwo alors hariyo nk'umukobwa umuhungu amusavye baryamane bagikundana uza wumva chérie banzurindire tubanze tugendane tubanze tumenyane banze ndakwiyumvemo nuwumva icyo akeneye derrière ofu niyamwankiye mugabo hariyo ahantu ashaka kumva ko muri émotionnellement yujujwe donc pour finir aka kantu umuhungu kugira yumve ko akunzwe nuko aronka se umukobwa nawe kugira yumve ko akunzwe nuko aronka attention sinzi uzobera ubundi kandi muri ico gihe iyo attention ataba arumva ko imunyuze birafecta n'ivyo asanzwe akora erega abahungu twiyo dufise ikibazo abahungu bira mu mbabare duko ndavuga ndo mugabo murayibona n'ikibazo ibintu tuje kwireka abahungu turafise ikibazo turafise abahungu turakunda uga turafise problème de matérialiser l'amour uribona kandi abahungu amabibaza yuko kugira ugira ibintu ku mukobwa bimutusha ku mutima kumengo ni ibintu biri grandiose abahungu tuma dushaka kwemeza zigo ngataho kwemeza umukobwa asanga akeneye hewe minimum ya balade minimum yuko musangira uribona minimum yuko muyaga utuntu tw'ubuzima hari abakobwa bameze uko mugabo ari n'abari exigente quand même il faut l'avouer quand même gasanga nuko alors bref pour dire quoi l'attention ku mukobwa nico kintu ca mbere qui m'excita au niveau psychosexuel tandis que ku muhungu ari capable de kubanza kurindira dans ces histoires mugabo sha jewe istebo narayihaye amasuje d'enquête bongirira barabitinye vya sexualité hari turi vide biharuro ngaha mugabo ndazi yuko wogira igiharuro mushake mwe mugire supposition abaseribateri bakundana bagira trop de sexe n'abahe bari exposé aux déceptions kurusha abandi c'est ça niwo wiyemeza ko ari exposé plus sur déception abatayigira nta déception kuja abatagira sexe nta déception jambo ni gwa hewe sinabwabone muri timide sopa kuko mwaye timide na mahoro nkunda abayindi exemple riyo j'ai déjà découvert que umukobwa ikimudeseva niki nuko yihaye umuhungu akamuheba umuhungu nababazwa nuko umukobwa muhevye atigeze baryamana aha voilà nico rero nashaka kubaza c'est ça abahungu baraziranye kega vraiment karame ivyo nagasavye 2-3 fois kanyima mana yanje que est-ce que j'ai été nul à ce point qu'est-ce que j'ai pas su faire urabona umwe ababazwa nuko agiye ataronse ubundi nababazwa nuko yatanze cyane bamuhevye okay aho nyene tudugiye aho nyene bice bigira impact yihiri negative ku buzima bwonye mu bundi buzima d'abord ama déception abaye gutyo anuko twe tubivuga kugira duca hejuru impact ya mbere negative iba au niveau psychologique ikaba na au niveau émotionnel ikaba au niveau physique ikaba au niveau relationnel ni 4 dimensions d'impact kuko ari umuntu yamaze kuba mu madeception imwe cyangwa amadeception menshi hariyo umuntu deception imwe ikamimpacta kusha umaze kugira amadeception menshi sinzi ko bitahoritse nukuvuga yuko bivana n'amasensibilité y'abantu nukuvuga yuko impact négatif conséquence négative ya mbere au niveau psychologique nuko hariyo abakobwa baca bafuta abahungu mu mutwe soit akakubwira ati hewe reka sha nta bahungu bakundana turazi ibyo bakunda turazi ibyo bakenera iyo mvuga iriyo canke niriyo gusa sindamenya ko iyo mvuga ivuga umuntu ari vierge ou pas j'avance agacaba rero n'uwundi en effet n'umuhungu agaca afuta abakobwa uribona basanga nuko iyo ni impact ya mbere yuko mu mutwe agati na mariage ntumbaze parce que yarayiseye urukundo 1-2 fois byaranze ama mariage acafuta iyo ni impact psycho-émotionnelle yiwe
hama mu rukundo swat ararupfunga urutahura canke rukavunika biratomoye canke rugakomereka canke rukaba corrompu ntabakimenya icyo ashaka mu rukundo biratomoye ugasanga nuko impact physique ikunda kuba niyihe ni yuko au niveau physique umukobwa yaretswe cyane n'abahungu harimo agatendance ko kwineglige kari inconsciente atangura kudevelopa akineglige n'abacisiga n'abacimakiya hewe by the way jewe ugasanga ari abantu bameze uko n'amaproblème aririye aux crises d'identité uvuze crise d'identité muranaho oya crise d'identité kuvuga ariko ari yumva ko ari umugabo ushitse ariko ari yumva ko ari umugore ushitse uribona hama ariko ari yumva ko ari fiere y'icari ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa kubera ya déception yaronse muri vie amoureuse d'où il y a une tendance aux lesbiennalité ou homosexualité hajya tout le monde nta muntu yavutse ari homosexuel ou lesbienne oya bijya ça tout est fait abiga psychologie barabizi muri jakuru ama pathologie déviante biga alors ikintu rero ndiko ndakubwira nikihe nuko au niveau physique nta yumvume ngo aragoyagoya sinzi kubitahura hama bikaca bifite au niveau relationnel hariyo n'abakobwa rero baca badevelopa kwama bayaga n'abakobwa gusa b'abahungu hariyo n'abakobwa utusanga certains bavuga ati ewe jewe ivyo bintu zofumagira sexe gusa ivyo bintu ndavyo gukundana ntabirimwo soit ari enferma soit agira trop de pratique sexuelle kandi ivyo biriho ngaho muri community wacu ico ni kindi au niveau relationnel au niveau social ikibano ciwe kiraba perturbe ibiyago vyiwe usanga ari umuntu amba afise ishavu umuntu atwenga gake n'umuntu usanga nta joie afise de vivre parce que la vraie joie de vivre c'est quand tu te sens heureux au niveau émotionnel ni bose umuhungu n'umukobwa konsekanse yindi fiziki iba rero iyo uvuze iyi suje rero haba ikibazo byinshi konsekanse fizike ikunda kuba ku bantu babaye desi mwavuze ku bakobwa cyane konsekanse fizike abahungu bo n'abahungu nahangira shiki d'accord ibi bire byabaye blessé cyane n'abastop bica byiyamfuye muri masturbation tugira amahoro atsanga ibirarane byose afise ku mukobwa atigeze aronka aca yimasturba uwo masturbation irageze no ku bakobwa si tuvuga nimba ari ikintu kiblessa émotionnellement ni masturbation parce que muri rapport sexuel uko imana yabiremye nuko science yabidekuvye muri rapport sexuel ni plaisir qu'on échange biratomoye ni kuvuga jewe ndaguha plaisir nawe ukama plaisir on partage n'ijambo ry'imana rero bivuga akaryohera umubiri w'umugabo kari mu mugore ico gituma imana yategetse wa mugore ganza umubiri w'umugabo kubera iki ni wafise ikiryohera umugabo ama wa mugabo ganza umubiri w'umugore umugabo ni umubiri w'umugore alors rero muri la logique divine si je dis la logique de la création divine uko imana yaremye rapport sexuel zifise objectif ya échange de plaisir et d'émotionnalité iyo rero ugiye kwiba tu n'échanges pas ahubwo ugira iki uravyiha wewe nyene uravyiherezamo muri masturbation niyo usanga abantu bagira masturbation bafise ama crise d'égoïsme ou d'écocentrisme émotionnel nakundana mbere niyakundanye ne babantu bashishwa na relation itarashikara kure ewe je nuvumengo iranduhishije ijya relation none n'umutipe oya mutipe ari bon kumbe urafi ari masturba régulièrement nagifise iyo force yo gukunda l'autre donc ugasanga rero niveau physique et sexuel les conséquences ni izo ugasanga umuntu yarakomeretse yarafuse abantu nawe nyine yarifuse ugasanga ari dégoûté un peu de ça hama mwatubwiye zitatu ya kane mwatubwiye ko navuze psychologique navuze émotionnel hama physique hama social mu kibano usanga ari umuntu adatwenga atajwa n'umuntu muyaza gumaharira ibintu byose nimurabona ko ari abantu batera akajagari mu timu navyo murabona ivyo bintu ari abantu tubama batera akajagari tu muvuze akashaka kudevelopa zete urabona imisi yose yamari out of kubera iki bijya rero bijya biriya nabigira ngo nuko ari ingeso mbi yamashaka yatire attention abantu bamwiteho none gakunze umva yumve ko mumwiteho yamaze ni muri contraire gusa rero ugiye kugira un peu approfondissement ya pathologie afise usanga ari tout autre
jewe akabazo kanyuma cyo duha public mwavuze ngo n'ikibazo mu ma impact akantu cyo development k'umuntu ashishika atakimenya icyo ashaka alors iyo désinvestissement est-ce que désinvestissement iboneka gusa muri bintu relationnel sentimental canke no mu bindi byose byo mu buzima? En fait, ça dépend. Hariyo umuntu aba déçu mu ma relation amoureuse, mugabo professionnellement mu buzima akamara crédible. Yatomo akamenya gusepara ivyo bintu bibiri. Mugabo hariyo uba affecté émotionnellement. No mu vy'akazi n'iterambere vyiwe vyose bikagira iki bikaba akajagari. Donc ça dépend des capacités de gestion z'abantu kuko sico kimwe. Kuko twese ngaha dukora twese twevuriwa. C'est kuvuga ko utabaye déçu quelque part. Mugabo hariyo umuntu no musi n'akazi kiwe kahagaze kubera umwe yabaye déçu mu rukundo. Urataho ugasanga nuko rero uko kuntu aba affecté émotionnellement uko kuntu atamenya icyo ashaka émotionnellement quelque part ashaka kwiprojeta mu byo akora nkunda kwa akarero gasanzwe nk'umuntu ariyo nk'umuntu wamugira uti mbwira ibintu bitatu ukeneye kuwo mukundana kugira wumve kuri heureux ou heureuse ibintu bitatu kandi ga harimo bari muri horasi hari n'abatarabona n'igicu urabona dis-moi 3 choses wumva ukeneye ku muntu mukundana kugira wumve kuri heureux ou heureuse. Urazi ko ariyo ngora n'abubatsi bariko barabamwe. Ça veut dire quoi? Quand on n'a pas bien défini ce qu'on appelle l'idéal conjugal yawe. Rega la vie conjugale nitangura muri mariage. Hari ico bita l'esprit conjugal, hari ico bita la vie conjugale, hari nico bita l'engagement conjugal, agacaba nico bita responsabilité conjugale. Biratandukanye. L'esprit conjugal y'umuntu itangura ryari. Hari n'umuntu aba yarabaye blessé, aho ngiye kure by the way. Hari umuntu usanga yarabaye blessé kuri esprit conjugal yiwe. Esprit conjugal y'umuntu itangura ryari. Kuva kiri mu nda kwa nyina. Papa aza inda agaza wumva mama aramubwiye hewe irega karateye imigere ntuze bikakumvise bazi. Harya umwana arasanta l'esprit qui est entre papa et maman, il ne sait pas ce qui se passe mais il sent. Sinzi ko bitahuritse. Il sent. Ni ngiyo bari muri acte conjugal, bari muri acte sexuel, ivyo manda yibwira Marie. Barabizi. Hari igihe umugabo agira sex umugore afise inda ya 6 mois 7 mois. Kubera la joie ya mama akana kagatera imigere. None munera imigere muri babiri kantuze bazurindire ntuze atekereze jotere basi. Urabona ugasanga ibintu mwe nibi. Ugasanga rero uyo mwana bahora bagira rapport sexuel ari babiri. Urabona mugabo no munsi hariho uwundi wa gatatu ari hagati yabo, il ne sait pas ce qui se passe. Mais la joie de la maman arayisanta. Urabizi ko umwana nyina ashavuye nawe umwana arabyumva. Kandi nyina ryo arabyumva. Il va zéro plaisir sexuel. Il débloque ma hormone des milliers, umwana acaba acagira. Hagacaba rero avuye esprit conjugal, ni kujya umwana avuka bagaca bamushira mu gitanda hagati ya mama na papa, kaca gasanta chaleur conjugale. Biratomo nabaze kubibana bya bintu. Bivuga ko ni kazi mugabo hajya niyo esprit conjugal va développer. Gushikara gakuri hagati yawo agashire kuri berso. Muri makaje gucumba ku muyaya. Ariko nama niyumvira hagati ya papa na mama ninde yamareka makumwa na janye ku buyaya. Ninde ni papa ni mama bose muri Marie Gamane. Dokero ico nikindi hanyuma murumva esprit conjugal yagaze nawe kiba développer la vie conjugale umuntu atangura kwidevelopa muri adolescence mu bisanzwe bajya naho dukubita abana niyo atangura kwidevelopa niyo mubona umwana muri adolescence atangura kugira amaébullition émotionnelle atangura gukundana sagakopa turadetinga na kanaka urayibona ugasanga ibintu mwe nivyo ugasanga aratangiye kudevelopa ndafise umugabo mu secondaire we ngiye kuri umugabo wanje shamba barira urabyumva donc kubera katangiye kumva yuko gashaka kuba muri vie conjugale iyo rero ivuyeho ni iki vyara maze kuba umuseribateri yiteje imbere l'engagement conjugal ni ijya mariage ni zijya responsabilité za mariage ugasanga umuntu rero nuko hariyo rero umuntu usanga yarabaye muri esprit conjugal abavyeyi yaronse bari babiri nigeze aronka ama référence de parents hama deux cyangwa ugasanga muri adolescence yo muri vie conjugale yarakundanye n'abahungu n'abakobwa benshi baramudeseva cyangwa ugasanga le nombre de fois ari umuseribateri yagerageje kuangaja mariage n'umuntu vyarafuaye ugasanga yabaye blessé muri engagement conjugal yiwe. Ikindi
ikindi yabajije en cas de rupture que faire pour rester productif. Bon, ça c'est la thérapie. Il y a plusieurs thérapies. Il y a des comportements thérapeutiques où personnellement, il y a des comportements thérapeutiques à travers spirituel, il y a des comportements thérapeutiques où kwitaho ubuzima bwawe. Ni trois dimensions ushobora kubapropoza mwe zo kwiterapeutiza waragize rupture. Harimo n'abubatse bakeya peut-être. Amadeception abubatse shaho ni tout autre. Amadeception abubatse. Bivuga babumva nawe. Shaka tubakuremwo mariage akiri. Donc, aho twandanye. Ni ukuvuga yuko hariyo thérapie au niveau comportemental, hariyo thérapie au niveau spirituel, hariyo na thérapie au niveau développement personnel. Ivyo rero birafasha. Thérapie comportementale, warabaye déçu, ukakomereka, tangura ama pratique de sport. Siko? Kuko sport iratuma ajya ama hormone, ama adrenaline yabaye développer mu mutwe y'inzigo y'ishavu asohoka. Sinzi ko bitawuritse. Sport iragarukana estime de soi. Ja muri gym, genda wiruke, ambara kola, wumve yuko uri sexy, wumve agapira, wumve kuri bon, malgré que le gars ne s'est pas intéressé à ton corps, mais toi tu t'intéresses à ton corps. Toi tu t'intéresses à ton corps. Donc uvuga yuko n'umuhungu nuko nico kimwe. N'umuhungu utangura itizi bro. Gira ama abdomino n'amapompage boss. Ugasanga nuko tangura urumva mvuze traitement comportemental mwayitahuye. Et puis tu vas sentir l'effet. Hama ubwa kabiri tangura ukundi diri. Nukuvuga harya umuntu nahaguheba urukundo rwawe ntago yatwaye. On est d'accord sur ça. Siko? Investissa rero mu bintu byawe by'iterambere. Investissa. Ubwo rukundo wakunda umuhungu cyangwa umukobwa yagwase. Rukatishe mu idiri zawe. Rukatishe. Ukiri ngaho nyene numva birastimira adrenaline yo gushobora gucuba beaucoup plus productif. Des hormones, oui, des hormones, l'adrénaline c'est plus négatif. Nukuvuga des hormones zituma wa plus productif. Kubera ikintu ushize